sinzocereza kandi no kubw'abarundi sinzocereza kugeza izo byumvira mw'ijuru igatanga amahoro ku Burundi kugeza izo byumvira mw'ijuru igatanga amahoro ku Burundi hariho abicwa bazira akadendezo hariho abicwa bazira ubutunzi birabaje mana kubona benshi bicwa bazira ibyiyumviro byawe birabaje kubona abandi bicwa bazira ubwoko bwabo birateye agahinda birababaje kubona benshi bicwa ataco bazira Mana garukira abantu bawe harageze Mana kugira kugira ngo intahe yawe Mana ifate ingingo ni wowe mucamanza w'ukuri ni wowe uca iziroranye harageze kugira icyo ukora Mana gira imbabazi igihugu harageze Mana harageze yini yasa. Ijoro ry'umunsi wa gatanu itariki 23 Kigarama ntiryoroshe na gatoya ku banyagihugu bo ku mutumba Vugizo muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abanyagihugu biryamiye wampaye inka baza bumva inkoho ngo twa twa. Igitero c'ubugesera inkoho automatike amagerenadi iryo joro ryabaye ijoro ribi ku banyagihugu bivugizo. Ivyo vyabereye mu ruhande rw'uruzi Rusizi aho Burundi buhanira urubibe n'igihugu ca Kongo ku birometero 8 gusa uvuye mu Gatumba. Mwuwo mwanya nyene haca hapfa abantu 200 abandi 9 barakomereka. Abagwanyi b'umuhari Rede Tabara bariyemereye ko ari bo bakoze ico gitero ariko bahakana yuko wabisha abantu bavuga bati barateye abasirikare nabo bagira ishavu birara muri abo banyagihugu. Leta ku ruhande rwayo nayo igira iti ako kamaramaza k'abantu bisha abantu iti ivyo vyose vyakozwe n'umuhari itashoboye kuvuga izina ariko umuhari yise uwiterabwoba. Le gouvernement du Burundi condamne cet acte terroriste ignoble et barbare dirigé contre des populations civiles et innocentes, majoritairement des enfants et des femmes. Ati leta irateye ivyatsi ako kabi kabishe kakorewe abanyagihugu ataco bazira bagwiriyemwo abana n'abagore. Le gouvernement du Burundi présente ses condoléances les plus attristées aux familles qui ont perdu les leurs au cours de cet acte terroriste. Ati leta irahojeje imiryango yabuze muri ico gitero c'iterabwoba et souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées dont il assure déjà la prise en charge des soins. Ati kandi leta yipfurije gukira abakomeretse, leta kandi ikabikiravuza
abo bene gihugu bakomeretse. Le gouvernement du Burundi réitère son engagement à préserver la paix et la sécurité et demande au comité mixte de sécurité de redoubler de vigilance, surtout pendant cette période des fêtes de fin d'année, afin de prévenir et de déjouer de tels actes terroristes qui ne font qu'endeuiller le peuple burundais. Ati leta yiyemeje gucungera umutekano w'abanyagihugu kandi irasaba umugwi ujejwe umutekano kuba amagabo na cane cane muri kino gihe umwaka uri kurarangira, igasaba gukinga canke kuburizamwo ivyo bikorwa vy'iterabwoba biguma bihekura abarundi. Aha rero murumvise ivyo leta ivuga, ariko umuhari nawo wemeza yuko wagize igitero, irahakana ivyo leta iwagiriza, ikemeza yuko hapfuye abasirikare gusa, ivyuko boba barisha abanyagihugu barabihakana. Aha rero umuntu araheza akiyumvira ati mbega ukuri kuvugwa nande? Leta nivuga ukuri canke uwo muhari niwe uvuga ukuri? Iyo gandagurwa ry'abanyagihugu rikaba rikirimwo igipfungu gushika ino saha. Nimwumvirize inkuka y'imisa bariko barasabira abahitanywe n'ico gitero. turatakambye muri kino gihugu cyacu amaraso ntasubire guseseka, ayaseseka arakwiye. Ati turasavye muri kino gihugu cacu amaraso ntasubire guseseka, ayasesetse arakwiye. Kubera iki mu gihugu c'u Burundi amaraso yo kwama ariko araseseka tukabifata ibisanzwe? Aya maraso azogeza ryari guseseka? Ni ryari abarundi bazokwiruhutsa bakabaho nk'uko ibindi bihugu bibayeho? Amaraso y'abene gihugu binzira karengane aseseka ku munsi azanira umuvumo igihugu. Turatakanjema n'agafuni gahamba bivuye ku bwicanyi butagira izina n'intambara, turasavye tukaruhuke Mana. Ataka gafuni gahamba twamiza ku rutugu, turasavye Mana ukadukureko. Mu yandi majambo ati abarundi turarushe. Hariho amabakorwa adahitiye ku muntu, wica umuntu umwe, wica babiri cyangwa benshi, kamara ingana, tumenye kwiyogeza no kwica, ubwicanyi ntibwigere na rumwe bubinyishu n'ibibazo canke ingorane. Hari imbere badashobora gusubira gufata, nizo abantu aho bari harashobora kuba amakasi, hakaba kutumvikana. Ariko yaba amakasi rero inyishu si ugukoresha igikemwe, si ugukoresha umuheto, inyishu ubukemura ibibazo mu biganiro, umwumvikano n'umutekano ntangere. Iyi si inyishu ibibazo. Ati inyishu y'ibibazo si ugukoresha ingufu, si ugukoresha inkoho, si ugukoresha ingimba. Ati inyishu y'ibibazo ni uguca bugufi, abatase bakicara hamwe bakabiganirako. Ngico icerekana abantu b'ubuntu. Abatabikora nabo nta buntu na bukeya baba bafise, ahubwo baba bafise umutima w'ubukoko. Aha rero nibaza akabazo, mbega abarundi twaba dufise umutima runtu canke dufise umutima w'ubukoko? Iribara ry'amajyaguye. Kubera iki agafuni kuguhamba ko kwamira ku rutugu?
mureme burya n'umukozi w'ikibi aratuvubiriye n'ibyo batwambura ubuzima bw'abana n'abakuze ariko ntitugume mu marira ahubwo gusa twitunganye gutunganya bikazoza ntibasubire kutugumbira nka kurya. Gushika ubu ntawo kwemeza yuko umuhari wateye ari wo Rede Tabara ari wowe warisha abantu canke utabishe. Ntawo kwemeza yuko leta ariyo yihekuye canke itihekuye. Izi nzira zose mvuze zirashoboka canke ntizishoboke. Mu minsi heze twagiye tubona leta zihekura. None igihugu kitagira leta itunganiriza bose, igihugu kitagira abajejwe umutekano bacungera umutekano bose, kitagira ubutungane bugirira ubutungane bose mu gihugu, none ico gihugu umva kiba kibaho. Igihugu kugira kibeho twe twakibona imbibe gusa mugabo nticabaho. Wewe waraboye igihugu rero n'abene igihugu babonye abajejwe umutekano biruka bagahuka. Wewe wari urumva kwisi aho abajejwe umutekano w'igihugu bafata inko bakarimagura bene igihugu ntiribaho, ico gihugu ntikiba carafuditse. Twagiye tubona n'imigwi igwana kugira ngo yerekane yuko ikomeye ikarengera mu banyagihugu ikabica. Uko vyoba bimeze kose, umwe muri iyo migwi mvuze woba warabigize ugasesa amaraso y'abanyagihugu b'inzira karengane, ivyo nta rukiza bizanira igihugu, ahubwo bituma igihugu kigira umuvumo. Ariko kandi ndizeye yuko umunsi umwe ukuri kuzoja habona. Yaba leta yaba bagwana bamenye yuko atagukinisha ubuzima bw'umwene gihugu. Uwishe umunyagihugu nta niterambere aba yipfuriza igihugu, abagomba gushika ku nyungu ziwe gusa. Uwo muntu rero wese agomba gushikira inyungu ziwe ari uko asheshe amaraso y'umwene gihugu, uwo twese ntidushobora kumwihanganira. Imana yo mwijuru niduhezagirane twese, idukize kano gafuni ko guhamba kamira ku rutugu kugira ngo tubone kugaruza umunezero Satani yatunyaze. Reka twibananize kwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Ntimwibagire kugira ka kantu ka subscribe, j'aime na partage, hanyuma mufyonde kukazogera kugira ngo igihe cyose dushize kw'icigwa muce muronka agakengeri canke ka notification kabereka yuko icigwa cashizeko.